Ndabaramukije bakunzi mwese muri ko muradukurikira ni ryasango ry'amakuru muri Kirundi yo ku televiziyo Renaissance. Amakuru mushobora no gusanga ku buhinga ngurukana bumenyi kuri telerenaissance.info eka no ku buhinga bwa YouTube. Ano makuru tuyahere kuyavugwa hagati mu gihugu. Abahoze mu gisirikare ca Leta y'u Rwanda ku ntara ya Havyarimana baravugwa kuba hari benshi bari mu buraruko bw'uburundi kuva mu mwaka wa 2015 abashika ku majana 4 nibo bashoboye kumenyekana ko binjiye ku butaka bw'uburundi bavuye mu bihugu byo muri aka karere ahanini mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri bo igitigiri kinini kikaba carungitswe mu ntara zo mu buraruko aho baba bari kumwe n'abasirikare hamwe n'ugoroko rw'imbonera kure kubirindiro canke ugasanga bafise ibirindiro vyabo bonyene ahanini mu ishamba cimeza rya Kibira. Ni inkuru twateguriwe na Reverien Bazikamwe. Iyo migwi y'Interahamwe yatanguye kwibonekeza ku butaka bw'Uburundi mu mwaka wa 2015. Bane mu barongoye abandi bakaba aribo batanguye kuhashika bavuye mu bihugu vya Kongo, Mozambique na Tanzania. Muri ico gihe bakaba baba mu makartie ya zone Rohero. Haheze imisi mike amakuru turonka nuko mu kwezi kwa gatandatu ku 2016 haciye haza Interahamwe zishika kuri 30 zivuye muri Kongo bakigwa na bamwe ba mbere babarongoye imbere yuko bajanwa mu ntara za Bujumbura na Cibitoke mu mwaka wa 2017. Ikindi gitigiri kinini cavuye ciyongera kuri abo n'abasirikare bashika kwijana baciye bajanwa mu ishamba rya Kibira mu masektere ya Rutabo, Ruhembe na Ndora aho ni mu ntara ya Cibitoke muri komine ya Bukinanyana hari mu mwaka wa 2018. Ayo makuru nyene akabandanya avuga ko hari abandi 50 bajanywe mu ntara ya Kirundo mu kwezi kwa gatandatu 2018. Abo nabo baja ku birindiro byo mu mitumba ya Nyakirondo, Nyamabuye muri komine ya Bugabira. Kuva mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2018 harabonetse amasura menshi mu banyagihugu bo muri komine Bukinanyana avuga ko hibonekeza abasirikare bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagendana n'abasirikare b'abarundi ku birindiro. Mu mpera z'umwaka wa 2017 uwahoze ari umusirikare mu gisirikare c'u Burundi mu ikambi cungero mukuru w'igihugu BSPI yari yatubwiye ko hari abasirikare b'Interahamwe binjijwe mu gisirikare c'u Burundi. Aranatubwira bamwe mu bategetsi babigifisemwo uruhara baba bategetsi mu gisirikare no mu gipolisi eka na bamwe mu basivile begereye Nkurunziza. Abo ni nabo bafasha bakongera bagatanga uburyo buba bukenewe kugira izo Nterahamwe zishike mu Burundi. Ariko rero hariho bamwe mu bategetsi bahavuye berekana ko badashigikiye ko izo Nterahamwe zinjizwa mu gisirikare c'u Burundi hamwe n'igipolisi. Ivyo bikaba byatumye haba ugucanamwo. Izo Nterahamwe mu gihe zari zisanzwe zigira uruja n'uruza ziva muri Kongo ikamanyora zinjira mu Cibitoke ziciye muri zone Ruhagarika mu kwezi kwa gatanu. Bamwe mu bategetsi bahavuye batanga itegeko kumbonera kure zo mu Ruhagarika ko zogenzura zikongera zigacungera ugo ruja n'uruza rw'Interahamwe nk'uko abaduhaye amakuru babandanya babitubwira. Aho hakaba ari naho havuye agashavu k'izo Nterahamwe zihava zirihora mu gutera abanyagihugu baho mu Ruhagarika mu ijoro ryo kwa 12 z'ukwa gatanu zikica abanyagihugu barenga 200 abandi bagakomereka. Muri iki gihe izo Nterahamwe zikaba zikorana n'amakambi ya gisirikare uhereye kuyicungera umukuru w'igihugu BSPI hamwe n'amakambi yo mu buraruko bw'igihugu nk'uko vyemezwa n'abaduhaye ayo makuru. Yinjizwa ry'abahoze mu gisirikare cy'u Rwanda kuri Leta ya Havyarimana sagaseseshwa rumuri uko bivugwa n'umwe yahoze akorera mu ikambi cungero mukuru w'igihugu BSPI akaba yaranahoze mu bacungera General Adolphe Nshimirimana ngo bategetsi b'u Burundi nibo bonyene ubwabo babarondeye. Akemeza ko benshi muri abo bashinzwe gukorera mu ikambi icungera Petero Nkurunziza bagahembwa nk'abacangero binjiriye kirazwe n'ababinjije babigize mu ruhara cyane nabo barahari barazwe. Ayo mazina nayahe binjiye gute? Uko binjiye baje bava mu mici 3 Kilembwe, Minembwe na Kafuro. Hama ayo mazina wagiye kubafata yagiye kubategerera Uvira baza bari muri cortege imwe
ari imbere bari inyuma ninda kugarika general. Hama ayo mazina nayo ni ndi Umugwi Jean Paul, Kwizera Leonard, Madefu Benoit, Barukwege Pascal, Masabo Egide, Habarugira Benjamin, Sabimana Samuel, Hatungimana Jean, Hakizimana Ildefonse, Gilbert Bayubahe, Byamungu Victor, Bahati Juma, bareke bavuge Bosco, Sefu Bola, Rukosa Salif na Kanangaliki. Aya niyo mazina yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi itariki imwe y'ukwezi k'umunani 2015. Aya mazina ntabwo ari ayabo, bagiye babaha irangamuntu karangamuntu z'u Burundi, ariko bagiye babahindura amazina. Harabitwa bagiye babaha izina rimwe rimwe hagasigaramo iryabo, nabo bagiye bayahindura complètement. Abafatanije icyo gihe yari Alengeo Bunyoni, hakaba na Pascal Barandagiye, hakaba na Marius Ngendabanga, hakaba na Odasi Nduwumunsi, na wa Kenya, na Willy Nyamitwe, na Steve utwari perezida no munsi, na Ndakugarika na Gahomera. Aba nibo bafashije kugira aba bagabo b'Interahamwe babashe kwinjira mu gisirikare cy'igihugu. Uyu munsi abo basirikare baba FDLR bari mu makamba yayo. Uno munsi abasirikare ba FDLR bari muri kambi ya Kamzinda, mu Jejuru no muri iki gisirikare gicungera umukuru w'igihugu. Mu barongo y'abandi n'abari aba FDLR mu barongo y'abandi hariho Barukwege Pascal, hakaba hariho na Sefu Bola na Rukosa Salif. Aba nibo bayoboye abandi no mukuza, nibo baje barongoye abandi mukuza, baje aribo bayobozi. Novuga ntangabo zitagira umutware, nibo bakoze recruitment ishoboka, bagiye batora abantu abazi kwica nyene. Nibaza ko nta kindi kintu baje gukora mu bundi ko twari twihagije. Hari cyo muwamuzi kubijanye n'amasezerano bafise yo gukorana n'ubutegetsi bw'Ibujumbura, bo babahembwa amafaranga avuye he? Aba bagabo no munsi bitwa ko ari abasirikare b'igihugu kandi atari abasirikare b'igihugu. Icyambere na mbere cyo nuko Nkurunziza no munsi abasirikare bamugendanira, nukubabona mu mpuzu za gisirikare ziri kwidarapo ry'igihugu. Samugabo no munsi amafaranga yabo ukwezi kukira, nta nubwo amafaranga yabo aca kuri konti bayabaha mu ntoke, kuko nta makonti ya uzosanga bafise muri banki z'igihugu. Amafaranga yabo bayabaha mu ntoke, hama bakayarungikira imiryango yabo. Bisigura ngo bari kubiraka, ntabwo nta kindi kintu cyabazanye. Amakuru tubaneze mu yavugwa muri politike, gukorera mu muco no gukorera hamwe n'amashirahamwe yose akorera mu Burundi hatibagiwe n'imigambwe itemera ubutegetsi bwa CND FTD, ngo nivyo bizotuma amatora atagira nako akanenge ashoboka mu gihugu. Ibi n'ivyifuzo vy'umukuru w'umugwi mushasha ujeje gutegura amatora yo mwaka wa 2020. Muganga Petero Karaveri Kazihise arasaba kandi ko abarundi bose ko batotangura kunegura ibikorwa by'uyu mugwi wa CENI utarashikiriza ivyo umaze gukora. Tumukurikire. Si la commission est déjà contestée alors qu'elle n'est pas encore au travail, iyo umugwi ujeje gutegura amatora utemewe kandi atani igikorwa urakora, biraboneka neza n'ivyo bajeje kuvuga, nukuvuga ko bahakanye igikorwa kitarakorwa c'umugwi ujeje gutegura amatora cyategerezwa gukora kandi kitarakorwa. Aho murabona ko hari icizere. Bizokorwa gute? Mbe murazi iyo muhakanye igikorwa ni kimwe, ariko iyo muhakanye mufise impamvu naco ni kindi. Nukuvuga ko utegerezwa guhakana igikorwa iyo ufise impamvu zifadika zituma ugihakana. Mumbwire namwe, hari cyo mumaze kunenga kuri uyu mugwi kuvaho ushiriweho? Sindavyibaza. Nivyo tuko turakorera ngaha, ndibaza ko ico kitaraba ikibazo. Nashaka gutumira abantu bose begana iki kibazo, eka n'amashirahamwe yose, kugira bazogira ico bavuze ku bikorwa tuzokora, aho kugira makenga kuri bamwe canke abandi bazokora. Ndibaza ko uyu mugwi wemeye gukorera mu muco, ariko ivyo vyose bizokunda turi kumwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ku bikorwa tuzokora, kugira ibikorwa tugiye gukora bizojemwo umuco ukwiye, kugira kandi abantu bose bamenye ico tugiye gukora, gute tugiye gukora, n'abazokwitaba bamenye ivyo bazokora.
nashaka kubabwira nimuzokwigere mwanka igikorwa icyo ari cyo cyose imbere y'uko kitarakogwa aho tuzoba twiyumviriye nabi muze mwese dukore hama bazogaye ivyo twakoze ensemble, nous allons cheminer ensemble et vous allez juger sur pièce. Kubw'umugambo utavuga rumwe na leta y'Ubujumbura sawanya Frodebu na mugwi wigenga ujeje amatora gutegura amatora urajaho mu Burundi washizweho hahonyanzwe amasezerano yarusha ribwirizwa shingiro yakomoka ko Leonce Ngendakumana asanzwe ari cegera c'urongoye uwo mugambwe avuga ko umugwi utarukwiye gutangurira gutera kamo batavuga rumwe na leta ko ahubwo bari gutangurira gutera kamo leta n'umugambi CNDD-FDD bababwira ko naho babashizeho babahenze kuko ibikenewe mu gutunganya amatora yigenga kandi ahumuriza bose atabirashobora kujaho. Tumukurikire akaba yakuwe ku murongo wa telefone. Mu mugambo sawanya Frodebu ntituremeza ko hariho umugwi ujejwe gutegura no gutunganya amatora ahumuriza abarundi bose aha ishusho igihugu cacu mu karere no mu makungu. Uko twebwe tubibona uko twabikurikiranye uwo mugwi ingene washizweho amasezerano yarusha aho nyanzwe washizweho ibwirizwa shingiro rikomoka kuri ayo masezerano yarusha riho nyanzwe washizweho ibiganiro biriko bihuza abarundi kugira uhagarara muri mu gihugu rutore umuti ivyo biganiro bihonyanzwe washizweho atamabwirizwa yisunzwe kuko ibwirizwa rigenga amatora ntiraharirirwa muri kino gihugu. Mu ncamake rero twebwe tuvuga tuti uyu n'umugwi wa CNDD-FDD wo kuba uriyumvira ingene hageze nko gutegura no gutunganya amatora byogenda. Umugwi uzoba ujejwe gutegura amatora gutegura no gutunganya amatora y'abarundi bose uzoshigwaho ari uko habonetse amahoro n'umutekano mu gihugu, ari uko hasubiye kuboneka ukwizerana mu gihugu, ari uko ibiganiro biriko biraba bihuza abarundi bose bishize ku masezerano arama, ari uko imigambo isubiye gukora, ari uko amashirahamwe yigenga asubiye gukora, ari uko amaradiyo asubiye gukora, ari uko abantu bishira bakizana mu gihugu cabibarutse atamusunikano uhari atawura umugono ku wundi. Kudutera kamo rero si twebwe yari guhera kubagize leta y'u Burundi, yari guhera ku mugambo CNDD-FDD kababwira bati naho muvuze ngo muradushizeho muraduhenze nta bikoresho mwaduhaye. Igikoresho ca mbere ni kugarukana amahoro n'umutekano, ibyo navyo bigazoca muri bya biganiro biriko birabera yarusha. Igikoresho ca kabiri ni amabwirizwa agenga amatora atezwa guharirirwa na bose. Igikoresho ca gatatu nuko imigambwe yishira ikizana igakora igashika ku rubuga igahura n'abanywanyi bayo. Icya kane nuko amashirahamwe yigenga akora. Icya gatanu nuko abahunze bahunguka. Icya gatandatu nuko abapfunga ibya politike bapfungurwa. Amakuru twabateguriye ntaco tuyasozera kandi bashimye mwese mwariko muradukurikira naho utaha.